Karibu cyane bakunze wa Fresh TV, muri kumwe na Frankie's Cooker. Uyu munsi murabona ko ari ibintu bimeze neza cyane, nkuko twabibemereye ko tutazokwigera tubaha ibintu biri cheap cyangwa biciriritse. Uyu munsi tuzagutegura chicken wings. Chicken wings zacu nazo zakuba ziciye gatonya ku gapanu kugira ngo ize kwa badigeonner, ariko cha dushira directement mu ifuru. Ibi navyo mubona ko ngaha nyina ama legume nabwo yuko aza kwa accompagner iyi, ariko byose tuzakuba biri ndani muri plaque tuzakuba turakoresha. Donc les ingrédients rero ni akani coriandre, iyi ni carotte, iyi ni romarin, iyi ni ail cyangwa tungurusumu, poivre noir, iyi ni chicken masala, iyi ni thyme, iyi ni nagapiripiri ariyo bita piment doux, iyi nayo ni curcuma, igitunguru gitukura, iyi ni muscade, iyi ni aubergine, igitunguru cera, amavuta, soya sauce n'umunyu. Ibi nivyo biza kuba bigize recette. Donc ico twamaze tubabwira, ico duhera ko ni mise en place kugira ngo akarere cyo tugaherako. Donc mise en place nabo twamo duhereko, tugomba twatangure kwa saisona izi chicken wings kugira cyo ducisha ku ipano cyambandanya ngira n'utu trick kugira cyo nkatagura cyo dushira directement muri foru yacu. Karibu cyane. Ubu ngomba na saisone izi chicken wings zanje. Okay. Iyi nye murayibona, chicken masala, iyi ni poivre noir, aya ndagashamo mu nyuma, iyi ni curcuma, piment, iyi ni thyme, iyi nayo ni ail. Ail turagira agakwiye kugira ngo ahome ize kuza imeze neza cyane. Ico ca nkora ca mvanga kugira ngo ama epice yose ajemo indani binywane mavuga. Aha rero ntirindiriye yuko ibirungo byanje bijamo indani binyengetera indani, camadagira mise en place yindi. Ndahereye ku gitunguru. Igitunguru ndakata muri sens ya demi cercle, ariko ndagira parti zimeze nka nini nini. Kurotira kuri muscade. Okay, maintenant turagiye kuri fourneau, shiramo amavuta juste makeya. Aha ni gushiramo chicken zacu, gatasa un à un.
aha ngomba na sezone ibi bitunguru amakahote les aubergines inkoko zacu nazo nyene zirahiye ndabona ni bon twafashe irangi ni sawa. Okay. aha rero tugomba dutangure gushyiramo ibintu byacu kugira ngo cyo dushiramo inkoko. Je ngomba ntere ku kahote aha ndani kwanza mavuta kugira kuje hose akwigwa ko nize gufata ko rero ubu tugomba dushyire pure zacu indani. Pure yacu turayishyizeyo mu ifu mu minota 45 ca tuyirotira ibintu byose bizaba byatunganye. Bakunzi ba Fresh TV notre pure murabona ko yamaze gutunganya, tugomba tugire dressage ariko pour le moment ngomba nshobore guhasha izi coriandre kugira ngo nshobore kugira decor. Turakuramo za romare zacu, numva ko aho imeze neza cyane. Ngira murabona pure ukuntu isa kure twabanje kuyicisha cagiye ku ipano ni ya kure iye nari nshaka. Okay, on va tout dress. Kahote zahiye neza ntizashaye. Decor na coriandre. Bakunzi ba Fresh TV, ipure yacu ariyo twayise ni chicken wings. Ni wings kubera na mababa, urabona yatunganye bimeze neza cyane. Icyo twama tubatumirira ni kubandanya mu liking, mu partage, mugira ama comment kugira mu bandanye mutubwira yuko ibintu swati bimeze neza cyangwa bimeze nabi, navyo nyine birashika, kandi mutubwira n'ibyo mwifuza kugira ngo tubandanye tubazanira bishasha. Donc igisigaye ni ku testinga kugira ngo tudegiste yuko recette yacu imeze neza cyane. Ciao ciao.